Ku mazina nitwa Eugene Mwungere, nkaba nsanzwe nserukiye imbere y'amategeko ishirahamwe Best Food Solution, risanzwe rihingura igiterwa c'ipiripiri. Rihingura igiterwa c'ipiripiri mu bwoko butandukanye, hariho ubwoko bw'ifu n'ubwoko bw'amazi. Ishirahamwe Best Food Solution rihingura ipiripiri yitwa Besta. Aho uzobona ipiripiri yose yitwa Besta, ni ukuvuga azoba ari ishirahamwe Best Food Solution. Urugendo rwacu muri entrepreneuria rwatanguye muri 2021 itariki 1 y'ukwa kabiri. Kuva dutanguye twatanguye novuga kugira ama essai canke ama prototype amafaranga 25,000. Rero mu nyuma yaho turaronka mu mashini dushobora kuba duhinguza haba mu guhingura ifu canke ipiripiri y'amazi. Hanyuma twatanguye turi babiri, ariko uyu munsi turakorana n'imigwi itandukanye. Rero kuba twarimvuye guhingura ipiripiri mu bindi biterwa byose biri mu gihugu, hari impamvu zitandukanye. Icya mbere na mbere ni uko tugomba kugabanya ugupfa kw'ipiripiri kwibonekeza cyane mu gihugu. Ikindi cya kabiri ni uko ku rundi ruhande twasanze ipiripiri ifise agaciro gakomeye cyane cyane hanze y'igihugu, kandi ikaba na cyane cyane ifise n'akamaro gakomeye ku magara y'abantu. Igituma muri bufungura ipiripiri y'iwacu, reka kwanza mbanze ndababwira igituma muri bufungure n'ipiripiri ubwayo. Duhereye ku ipiripiri ubwayo, ipiripiri ni igiterwa, ni ikintu gikomeye cyane ku magara y'abantu, mugabo benshi bazi ari uko ari kutubaba gusa canke kudutuma tugira akayabagu gusa. Ariko abahinga basigiye gusanga ipiripiri ari ikintu gikomeye cyane, ari umuti ukomeye cyane uri budukingira indwara zitandukanye, na cyane cyane za ndwara zihanze isi. Hama ikaba isanzwe ifise n'amavitamine akomakomeye nka vitamine C, munsi ari vitamine ikaze cyane ikomeye ku magara y'umuntu, bivanye no kwirenforcer système immunitaire y'umuntu, basoda mu mubiri bagakomera, hama umuntu agaca resista ku ndwara zimwe zimwe. Hampande y'ivyo ni uko ipiripiri isanzwe ifasha no muvuga mu bagiye bafise ikibazo cy'umubyibuho urenze hamwe n'itembera ry'amaraso mu mubiri. Rero ni byinshi cyane, ivyo ni bike mu byo ipiripiri ishobora kugufasha mu buzima bwawe cyangwa ku magara yacu. Ariko nanone ipiripiri y'iwacu nayo Besta ituma muri buyihurumbire cyane, isanzwe novuga ihinguye ku bundi buhinga, aho twongeramo n'ibindi bintu kama nka tungurusumu, nayo mukaba muzi ikomeye cyane, ifasha n'abantu bafise ikibazo cy'umutima. Ipiripiri yacu irimo na tangawizi, kandi rero mva uhuriyemo ibintu byiza bitandukanye bishobora guhindura amagara yawe canke bikagukingira indwara zoturuka ku byo dusanzwe dufungura biva hanze. Munga twebwe icya mbere naturel, hamwe birimo ibintu bikomakomeye nkuko ndagenda bivuga. Rero cya turabona ati iki ni igiterwa turi buha agaciro, dushobore kuha isoko babarimyi batakaza umwimbu wabo, tuwuhingure boye guhomba, baronke amahera yo kwikenura, ariko natwe duhinguremo ibintu by'akamaro bishobora gukoreshwa mu gihugu, hanyuma twe twiteze imbere, tuteze imbere imiryango yacu, ariko tunayishikane hanze y'igihugu, hama ishobore kuzana amahera y'agaciro mu gihugu, n'igihugu kihatorera koyoka. Hanyuma mu kuronka ipiripiri dusanzwe dukorana n'abari bafise koperative twatazira inzahabu itukura, kuko ipiripiri yacu twe tuyitazira inzahabu itukura. Rero twaratanguje koperative inzahabu itukura mu Gatumba, ni isanzwe irima, hama turafitaniye amasezerano, turaribaraza tukagura, hama tugahingura. Rero ni mu bwo buryo turonka ipiripiri duhingura. Abarundi twahamagarira gukunda ibintu by'iwacu, cyane cyane gukunda ipiripiri yacu Besta, kuko kugura ipiripiri yacu uba ufashije chaîne y'abantu. Hariho umurimi wa mbere acaronka isoko, gushika guhingura naho nyene bica bimworohera agasohora cyane. Ariko muyumvire nk'iyuguze ipiripiri yo hanze y'igihugu, ukuvuga iki uri kuteza imbere ya chaîne y'uburimyi yo hariya mu gihugu kindi na babahingura bo mu kindi gihugu. Ariko tugiye turakonsoma ibyacu, biratuma dufasha mu kugabanya bya bibazo natwe turiko turagwana navyo cyo kugabanya igupfa k'umwimbu, hanyuma
tukagirana tukanafasha n'abahingura kuronka amasoko. Ego nico. Hama ikindi ca kabiri duhamagarira abasanzwe bari mu mashirahamwe canke bafise amashirahamwe asanzwe yintervena mu bijanye n'uburimyi n'amahinguriro ko nabo bodufasha cane kuko turakeneye novuga abadufata ukuboko. Twaratanguye turafise aho tugeze ariko turafise aho twifuza gushika kandi tudashobora gushika tutaronse abatuba hafi natwe. Rero botuba hafi haba mu bikoresho, mu mashini abereye akwiriye canke ibikoresho vyo mu burimyi kugira ngo abo baparteneri bacu b'abarimyi baronke ingene bari burime neza kandi umwimbu wabo ushobore kuboneka ku rugero rushimishije. Hama ipiripiri yacu mushobora kuyisanga ahantu hatandukanye mu gihugu, ku masoko kwa Siyoni dusanzwe dushoreraho mu Kinama, ariko nkuko ndabivuze dusanzwe dushorera mu gisagara ca Bujumbura cane cane. Mugabo ngerageje kubabwira aho mushobora kuyisanga hafi na hafi, murashobora kuyisanga kwa Ntazimba, Busheri Ntazimba muri ville, mushobora kuyisanga alimentation Atlantis Mart kuri Pomuha uteruja mu Kanyosha. Ariko ipiripiri yacu Besta murashobora kuyisanga alimentation Atlantis Mart Bwiza, murashobora no kuyisanga mu Ngagara alimentation Shenata n'ahandi n'ahandi. Ego hanyuma ariko intego nuko tuyishikana no hanze y'igihugu, gutyo tukazana amahera y'agaciro igihugu cyatora ko imiryango yacu igatera imbere na wa murimyi akaronka agatubutse.